Inama y'uno munsi yari kirumara kuko twaramutse turabira hamwe n'amashirahamwe ajejwe gufasha leta kurwanya umugera wa sida, eka mbere kugira ngo turabe ibikorwa aho bigeze kandi twongere turabe hariho novuga imigambi mishasha turiko turashikiriza ikigega kijeje kurwanya sida, igituntu na malaria, kugira turabe uruhara aya mashirahamwe azogira, kandi kuri ubwo twongeremwo murazi yuko leta y'u Burundi iriko iragwanya ikiza ca coronavirus kugira ngo nabo nyene bafashe hampande y'umugera wa sida n'igituntu bari basanzwe bafisemo ibikorwa bongeremwo kurwanya ikiza ca coronavirus. Umugambi wari wose uburyo dushigikira turifuza neza ko uwo mugambi uduha ikibanza. Ico kibanza sikindi nuko tugira uruhara mw'uwo mugambi. Hariho tugira umugambi uriko urategurwa ubu. Hariho tumaze kubona abo twitabarisha kirango za Jean de Santé Communautaire bari basanzwe bahari, tutazi ngo bagiye barabakura. Bamaze kubakura kandi twagiye turabimenyesha. Babakuye rero badasubirijwe n'umutwe. Ingorane cyabaniye hariho uwundi aje udasubira kumwakira neza, hari yagiye kubaraba kugira ngo bavugane ibibazo haba iby'amagara y'abantu, bafate kwivuza, gucandagisha ibibondo, kwirinda umugera wa sida, eka n'ibindi ntabwo tuja kuri iki kiza cya COVID-19. Ivyo byose twari twiga kugira ngo babeho, atari kugira ngo dufate ngombwa ngo abatuntu bakora kugira bakora yabo. Ni uko tuba tuzi ko uwo muremesha kiyago akora kuri byose, kubera usanga mwabajya batwa hariho abanyurumufata. Icyo gihe arahabwa ubutumwa yuko yobigisha ivyo kunywa ibyaruramuka abiriki akabure ukurwana ukutubaho iki mu mategeko, ivyo byose abikorera. Nico bituma rero twebwe tuba dusabye tuti nibabeho, ni ukugira ngo turabe yuko bava aho bahora baronka inkuru y'imva no tuvuga information de communication bazironke hajya iwabo, kuko kenshi usanga n'amanama bamwe bamwe batayitaba. Iye tegura inama yabo amasosiyasiyo yose tuyavuge, hanyuma dutegure neza abatwa kugira ngo babatwa, hanyuma dushobore guhanahana ivyiyumviro dushobora subizemo muri umugambi. Rero ni inama novuga ngirakamaro kuko mwavyumviye n'utubazo tumwe tumwe bari basanganywe na cyane ingene bakorana hagati yabo, ingene bogira uruhara. Ndashimikira ku bantu bafite amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida kugira ngo turabe ko bonyene mu bibazo tugenda turabona na cyane gufata imiti neza, gukoresha ibipimo na cyane ku bana bavuka ku bavyeyi bandi umugera wa sida, nabo nyene bashobora kuja habona, hanyuma twese hamwe dukuze ikivi kugira ngo turandurane n'imizi umugera wa sida. Ikindi naco gikomeye no kwibagira iki kijanye n'ivya mobilisation de PBVIH kugira ngo bagire accès à la charge de VIH. Cyo bituma kareze katuronka ukundi aciye adategereje kubiko ntazi niyo byaravuye, ntazi n'ikintu kinini cyabaye forumire umva resistance impact bashashasha musabi. Twebwe ico dusaba kuko abivutse turi ngaha, nta province n'imwe idafise uyiserukira muri iyo association y'abafasoni bagendana umugera wa sida. Icyo dusavye nuko na twebwe twoshishikara dufasha, mugabo ahanini kitugora n'uburyo ingene twoshikira umugera project ntibashizemo mwe bashizemo iki muri societe ijya barimo bariko baramukoze. Twebwe twasaba ko abakenyezi nabo nyene cyane ba societe civile nuko bamwe babisaba n'abandi yuko boduha uburyo twebwe nyene tugaheza tugakora. CDF Bisirimo
kandi n'ubu CDF plus niyo ijuwa role ya coordination sociale kandi n'ubu bazobandanya bakora mu bisanzwe dusaba yuko ayo marezo akorera hamwe kugira ngo response ishikire bose kuko harimo abasoni harimo urwaruka harimo n'abandi amashini cyane kandi ubuye muri kino kiza cya coronavirus bamwe bitaho no gufasha kugira ngo tukigwanye nacyo nyene ko turamaze kubona mu bagwayi bandi umugera wa coronavirus hariho n'abagenda mugera wa sida tukavuga tuti basanzwe bafise abasudamu b'umubiri bake byo bavyiza bafashijwe kugira ngo izo ngwara zibituzigwanye kandi twikingire n'ikiza cya coronavirus abaza bijanye n'uruhara tugira muri sensibilisation muri autopsie bijanye n'amadone je ndafise amadone hano ndashaka gupartaja naho peut-être muri programme bikaba byarashitse mugabo yameze amadone yerekana contribution ya société civile au niveau communautaire nkanditse amadone ya trimestre ihetse. Nous avons, par exemple, trouvé 35 formations sanitaires qui sont partenariat. Donc, au niveau des programmes, on va nous directement. Mon gars, on va au niveau de la communauté, pour qu'on ait un centre de santé, pour qu'on ait un vous voyez pour le trimestre d'avril à juin. Le décimbre ya indexation yabaye 1244 hanyuma reka positif babaye 139 muri aba 12 babaye VIH plus abazanye na communauté ni 4 ugiye nko muri hopitali Mutaho ababaye VIH plus ni 20 abazanye na communauté ni 15 birashika tukanadegaja le rôle ya communauté par rapport y'abizanye cyangwa barondewe. Donc, la communauté est disponible, elle peut travailler avec les formations sanitaires, elle peut travailler avec tout le monde. Quand tu es peut-être rimwe na rimwe, mugabo ugasanga tuteciye muri FHI, nayo muri FHI twizera yuko nayo acaza muri porogaramu. Mu bisanzwe mumukomera amashi. Mu bisanzwe ikintu narongera c'est anonora yuko abantu bakora bishike au niveau central. Araje tusubira ikibazo cyerekeye ingene ONG zikora. Yabintu bisubiramo. Andavuga Dr. Aimé na Septembre. Nayo amadani yose barayafise. Ubu tushira kutegeza kumvikana ingene reportage igenda. No kuvuga niba ari partenaire X financial. Nimba ni ONG FHI, on ne sait pas quel type de données. Parce que amadonnées, on précise.